twamwe twitwararika gucandagisha abana bacu kuva bakivuka gushika bakwije umwaka n'igice kandi twubahirije ikirangamisi duhabwa kw'ivuriro. Ikigo Centre Jeune Kamenge kiri muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura kirafasha ugwaruka ibitari bike haba mu bijanye n'ubumenyi ndetse no kwiteza imbere. Patiri Alphonse Ndabiseruye arongoye ico kigo aramenyesha ingene catanguye n'ihangiro ryaco. Centre Jeune ni umugambi wa diocese nkuru ya Bujumbura. Urabona 1992 iki kigo caratanguye. Hanyuma haciye umwaka aho bagandagura umukuru w'igihugu Mekiro Ndadaye, murazi byakurikiye rero abantu bagacanamwe amakartier akajyana akirukana abahutu bakirukana abatutsi bakirukana abahutu. Urabona rero aha turi ni mu Cibitoke naho bahita Centre Jeune Kamenge, aha turi mu Cibitoke kujya 15 ni hagati na hagati ya Kamenge na Cibitoke. Cawibaza rero muri ico gihe cyo 1993 ugwaruka gwaracanyemwo rufate kuri ayo makartier nayo macakubiri y'amoko. Nukuvuga abo ngaha urabona Ngagara, Cibitoke, hakaba Kinama, Kamenge bari bashamiranye. Mbere batangura no kurasana. Barasanya amahungiro yari hehe muri iki kigo cari gitanguye ngaha. Hanyuma hari gihe bahwanira ngaha, bamwe bamye barasana baca bahwanira ngaha. Ati muga wewe uri ngaha nawe uri ngaha. Aha barabwira ntibarasana, aha harabavukanisha. Aha niryo rero hangiro ryacu, kunywanisha ugwaruka, kubigisha kubana, kubona ko uwundi atari wakubujije amahoro ahubwo ari umuvukanye mwokurana mwokorera hamwe kugira duteze imbere Uburundi bwacu. Ngiryo hangiro rikomeye rya Centre Jeune kandi niryo twagumye dukurikirana kuva mu ntango gushika no munsi. Patiri Alphonse Ndabiseruye aramenyesha zimwe mu ntambamyi ico kigo gifise, agasaba uwo wese akunda ico kigo kubwishigikira na cane cane abo caramuye. Nk'ubu ndamaze imisi duhana n'abantu bavuga bati jewe nimba narize nukubera Centre Jeune Kamenge niyo yandihira Minerval niyo yafasha. N'uyu umushinga ntahe Lionel uw'intwari yaje ambwira ati jewe Centre Jeune niyo yandihira Minerval, none ubu nanje Imana yarampezagiye n'umugwiza tunga. Yavuga ati ndaje gushima, nukuvuga acaraza avuga ati nje kuyisiga iyi Centre Jeune yose nje kuyisiga nje gushima. Urumva rero nk'ubu twari dufise ubwo buryo bwo guheregeza ugwaruka kurufasha kugira ntirugume muri ubwo bukene. Je noryoherwa cyane. Ingorane rero nyamukuru mbona niyo kugira uburyo buke. Mboniyeho karyo rero kuguhamagarira abantu bose ubwa mbere bakunda iki kigo, na cane cane abahaciye ab'Imana yahezagiye mu nyuma, ko bogaruka kuraba aho bakuriye ahabafashije bo kwibuka. Aha tunani nkuko nabwiye twararamuye benshi, turafise n'abastar ba Kidumu, ba Sogo, bose bakuya batanguye bavuze umujya umwumwuku. None ubu urabona iyo bageze hariho nabandi ba Ralijo bari ngahi Bujumbura n'abandi. Mboniye akajyorero ko gusaba abo bose baciye ngaha cyane cyane sibo bonyene, twosaba bose babona akamaro k'iki kigo kandi ni kanini nukuri ko boraba ingene badushigikira. Nayo Lionel Uwintwari umwe mu baramuwe n'ikigo Centre Jeune Kamenge arashima ivyiza yakuye muri ico kigo. Ikigo ca Centre Jeune Kamenge ubwa mbere ubuzima bwanje nk'umuntu ufise ikibanza gikomeye cyane kose, kuko nahantu nje naje nkakura ubumenyi, nkakura inshuti, nkakura bimwe mu bingize jewe nk'umuntu byamfashije mu buzima bwanje bwa misi yose. Kubumenyi n'iryo tunga rikomeye gusumba ibindi byose. Rero kuri Centre Jeune harampaye l'accès yo kubumenyi environnement naho rambamwe bitari kumpa. Imvu uje ahantu ukiga ordinateur, uje ahantu ugasoma igitabo kijyanye n'abasoma ahandi hantu bikagufasha kugira ubumenyi n'ubwenge ukuye
ubu n'abandi bose mu mico itandukanye y'isi nabo bafise urumva ko ari ikintu gikomeye cyane. Ha rero mugaje mu buzima bw'umuntu ndibuka ko centre kuva mu indwi gushika muri 12 yamimfasha mu bintu byo kuja ku ishuri mbo hari gihe amamakaye kandi na minerval domani ya constant kwete ndavyibuka kandi ntibabigira jeje nyene babigira turi benshi. Rero ikigo kirakomeye cyane mu buzima bwanje. Kimwe mu bindi bikenewe cyane centre ikeneye twaje dusanga ahantu harakenewe des travaux de rénovation nivyo twagize kugira hasubire gusa neza hasubire gusuku hari hasakera. Rero Imana yaradufashije irabidushoboza kubikora. Bwa mbere tugomba gushimira Imana no gushimira abantu batumye ikigo kibaho kandi n'abandi bagumanye n'iki kigo mu bihe byose kuko centre imaze guca mu bihe bikomeye byinshi mugabo nta musi n'umwe centre yagize igenda akagirira. Je ndazi ko umuntu wese akunda centre yayiciye ko ikimeze neza ikiri gifonctiona 100% aje azotegeza gufasha n'ukuri ikintu nuko basaba abantu bose baciye kuri centre Jeune Kamenge nuko bofata kanya bakaza barahaca. Ibikorwa byo kuhakora ni byinshi yaraduteye iteka arazara tugendera kuri centre ku munsi wa Noel navyo nyene ni vyiza mugabo biri mu bimwe umuntu yitabira imigambi itandukanye. Turabona ko umukuru w'igihugu yashize imbere ugwaruka kandi tubibona kenshi n'ukuri twashaka no kumushimira. Twashaka rero abajene bose aho turi twose mu gihugu ko twohaguruka tugahaguruka tugafata iya mbere mu kuza kubaka igihugu mu kuza kubaka imisingi y'amahoro ituma amahoro nawe akaba ari iterambere akaba ari kubana neza mu butandukanye twese tukabana nk'abarundi. Twamwe twitwararika gucandagisha abana bacu kuva bakivuka gushika bakwije umwaka n'igice kandi twubahirije ikirangamisi duhabwa kwivuriro.